Newcastle United basanze Emirates Stadium muri Carabao Cup. Uyu mugoroba equipe yitwa Arsenal nyuma yo gutsinda City ibitsindo bigera kuri 5 kuri kimwe kuri Emirates irakina urukino rwo gusubiriza kuri St James Park bakira equipe yitwa bakigwa nako na equipe yitwa Newcastle United. Hari chizere kuri Arsenal iherutse gutsinda City yipakira 5 yuko yakorana Montada Garandri kuri St James Park. Imbere equipe yitwa Newcastle United yabatsinze urukino rwa mbere 2-0. Yeah, ni equipe ya Newcastle. Ugiye kuraba abakinyi Newcastle ifise no munsi nibaza yuko hari umukinyi umwe arengeye profile y'abakinyi bose bari muri Arsenal mu gihe Bukayo Saka adahari. Ndavuga umugabo witwa Alexander Isaac. Kuko uno munsi Alexander Isaac yatowe nk'umukinyi w'ukwezi ahantu hari Mohamed Salah, hano hari umugabo witwa Chris Wood wa Nottingham Forest. Yatowe nk'umukinyi w'ukwezi ahantu hari Cole Germain Palmer wa Chelsea mu kwezi kwa 12. Ubona yuko ni Newcastle ifise abo basore ubwo novuga ngo baba badahagaze neza poste par poste nka Arsenal. Kuko na musa Arsenal jengiye kuri poste par poste nemeza ko bafise umunyegori mwiza mu gihugu cy'Ubwongereza. Nemeza ko Timba ari mu banimero 2 beza mu gihugu cy'Ubwongereza. Nemeza ko no muzi yanyeretse umwana ku nimero 3. Timba ni mwiza kandi ari na bricolage. Yeah. Nemeza yuko no musa Arteta yatweretse umwana ku nimero 3 no muzi mu gihugu cy'Ubwongereza n'abari mu bomharura ko ari beza Lewis Kelly. Yeah. Ukaza ukaraba defense centrale yabo mu gihe novuga ngo ya Tottenham idahari Yakuti Romero n'umugabo yitwa Mickey Van de Ven. Sinibaza ko hari indi defense twogereranya na defense ya Gabriel Magalhaes na William Saliba. Bafise mediane rimwe mutamari experiment ariko agifise ingufu zisumbiza abasore nka Thomas Partey ndetse n'abandi bagiye batandukanye ushirimo kapiteni wa Odegaard. Mugabo n'umuzi dofise Bukayo Saka ligne d'attaque ni presque zero, ibitsindo ntibiboneka nkuko vyahora kuko Gabriel Martinelli nivyo azogora iyo defense yanyu ayiteje umutwe ariko kimara kuyiteje umutwe Kai Havertz kugira azogwa igitsindo biragora. Leandro Trossard nawe nivuye gutsinda yasubiye hasi. Bisiguye ngo Newcastle yo itunze Anthony Gordon ni okazi imwe zibiri Gordon akubonye mu gitsindo. Itunze Alexander Isaac ni okazi zibiri zingana n'ibitsindo bibiri. Itunze umugabo witwa Jacob Murphy. Itunze mu mediateur nka Joel Linton ariko aratsinda nawe no muzi bameze neza. Mugabo ugiye kura muri ligne defensive bahagaze sinavuga ngo bahagaze neza. Wanashaka bafise abana bo kuri 2 na 3 no bafise bamaze kugira ku Kanyarigabo umusore yitwa Tino Livramento ndetse n'agasore kavuye kwa Chelsea gakina kuri 3 ka Lewis Hall. Ugiye kuraba ikintu kimwe navuga ngo equipe ya Newcastle yatsindishije Arsenal bitsindo nk'ivyo yitsinze mu gice ca mu rukino Rwambere. Ni experience iri mu mugabo yitwa Isaac muri ligne d'attaque kusumba experience yari yose iri muri ligne d'attaque kwa Arsenal mu gihe udafise Bukayo Saka. Bisiguye ngo nimbera gutsindira Emirates none munsi kuri St James Park irafise kugusubira ikagutsinda nta gitangaza cyo bagihari ariko jewe Arsenal nabonye sinze kubwira abantu ngo Arsenal yatsinze Manchester City 5 igomba kuza no gutsinda Newcastle ahubwo yatsinze Manchester City mu bihe bimeze gute. Uno muzi Arsenal inyubako zabo ugiye kura mugabo witwa Martin Odegaard urabona ko Odegaard kuva Bukayo Saka avunika nawe nivo yiwe yarasubiye hasi. Hariho partnership itari kuri akunda hagati yawe na Martinelli. Hari imipira Odegaard ababona ati nubundi yinini na ushikana biza kurangira upfuye. Simfise Bukayo Saka. Rero je nubu n'urukino sinoza kubwira abantu ngo Arsenal iraza gutsinda Newcastle. Kandi sinonemeza ko na Newcastle maze kuba qualifié d'office. N'urukino rwifise byinshi ruvuze. Premier League iyi ni nka Premier League ndahero nka Premier League ko ni equipe zihangana mu bikombe byose haba muri FA haba muri Carabao muri Premier League. Muga muri Premier League no bahangana cyane. Niho biba bizwi ko bategerezwa guhura buri mwaka. Arsenal ishobora kuza ikarumonta igatsinda. Mugabo amahigwe menshi nayo kubona n'ubundi Newcastle nimbiza kwitsinda igitsindo kimwe. Nimba baza kunganya nayo kubona Newcastle je kubwanje yisanga mu gice gikurikira Arsenal gataha. Iri joro nta mahigwe ndiko ndabona muri Arsenal yo gutsinda Newcastle ku buryo irumonta. Newcastle ntibona igitsindo. Canke nubwo ukibona Arsenal kayitsinda ibirenze ivyo yitsinze bigatuma Arsenal bandanya mu gice gikurikira. Newcastle muri weekend yenyereye Bwana Hazard nyerera kwa Fulham batsinda. Imbere yaho bari bananyaga ibitsindo bigera kuri 5 imbere ya equipe 5 bine. Bine ya FC Bournemouth. Harimo triple y'umusore azwi izina rya Justin Kluivert. Hano na Arsenal nta kintu yihona bakwe. Ibitsindo biri ko bifatwa nk'ibitsindo
bibiri n'ibitsindo byinshi mugabo kandi ufatiye ku minota 90 y'urukino birashoboka ko ekipe yogombora ibitsindo bibiri. Birashoboka ko ekipe yogombora ibitsindo bibiri ariko tugaruka ku kintu gikomeye. Newcastle no musi dufise si Newcastle twari dufise igihe Arsenal yakina na ekipe ya Newcastle ico gihe hari genekezo gindwi ukwezi kwa mbere yari Newcastle tubona ko kuko jewe nimba ari ekipe nkunda kugira icizere mugabo bikarangira nayo nyene ndayitakaje ko icizere nkabona ngo iyi ni ekipe n'ubundi umuntu atota umutwe yizera ko ibintu byinshi ni ekipe ya Newcastle United. Kwero performance nzangana nka Nottingham Forest, haro performance nzangana na FC Bournemouth bavuga ati performance yakagombye kwifise Newcastle United. Ni ekipe yatweretse ngo yarateguye abakinyi bariko baragenda baraba mature ku buryo batuma buri kimwe cyose. Ekipe ifise Alexander Isaac kagira Gordon kagira Bruno Guimaraes. Ekipe yageze igibwira Miguel Almirón tironderera muri MLS. Ekipe itunze abantu nka ba Danny Ban nako Fabian Schär ifise Fabian Schär muri defense centrale kagirana no musaza Danny Ban. Ino ni ekipe ku kintu cy'uburyo musubiza amaso inyuma murabi match Newcastle batsinda. How much batsinda ukavuga Newcastle FC Bournemouth viraje gusoka ngibisindo bine St James Park. Ukiyumvira iyo matirita abakinyi ba Bournemouth bafise kugira ngo baze batsinde ino ekipe kayibura. Bigatuma ngaruka ku mugabo yitwa Eddie Howe nawe nyine afise ekipe indagurika irimo ama bricolage menshi. Burizi ekipe nino ntikunda kuzigaruka ko cyane mugabo ekipe iriko ama bricolage menshi. Danny Ban no musiri mu axial ejo no mu lateral. Uno musire wisi yararakina ejo nakina. Uno muzimba twari dufise abakinyi bamwe mu bakinyi bakoze amakosa menshi mu gice cya mbere cya season. Meme no mu gice cya kabiri cya season mwaka weze. Muri ekipe ya Newcastle c'était bere bino mugabo experimenté yitwa Kieran Trippier. Ekipe nto kurangiza nivyo mwaka weze yarabuze hegitari gito munyegoro wabo Nick Pope. Hakuna mustugiye kuraba ekipe ya Newcastle ni ekipe rikagombye ko ifise profil no munsi yo kuba twoyituma muri Carabao Cup igatwara aba backup gusumbuko yo batwara muri Carabao ikarabatwara no muri Premier League. Kuko muri Premier League no munsi Newcastle igomba kuzana Isaac. Mugabo nimba wumva ko no muri Carabao nivyo ugomba gura na Arsenal uramuzana. Mugabo nimba wumva ko no mugiye wohura n'izindi ekipe zisanzwe witwa Alexander Isaac atoruhuka ekipe ya Newcastle ku ma pressure adasiguriza. Rero no muzi cyo twifatira nka performance nco kintu mbanza gufatirako. Newcastle muri match baheruka gukina zitanu batsinze 3 batsindwa 2. Mu gihe Arsenal no muzi muri match zigera kuri zitanu baheruka gukina batsinze 4 banganya rumwe. Arsenal no muzi ugiye kuraba ni ekipe igiye gukina Newcastle idaheruka defeat. Mu gihe Newcastle nyine twabonye fata ekipe zabaze ni ekipe zisanzwe. Kandi no musi nabo ngiye kuraba ekipe batsinze ekipe bamerita gutsinda. Kuguri Newcastle no musi wamaze gutakaza cyizere no ndatsinze Southampton iri kirakora kuzotsinda ndi. Udatsinze Wolverhampton Wanderers iri kirigira uzotsinda ndi. Ugashwa yindi victoire bagize batsinze aka ekipe ko mu cicaro ka Bromley haya nko mu cicaro nko muri ni nko muri za Ligue 2 hafi mu cicaro ca 4 ca 5. Bivuze ngo no munsi situation equipe ya Arsenal irimo en fonction ya forme biratuma two kwizera ko Arsenal yo tumija kugira remontada. Mugabo rero ni ikico tuma twizera Real Madrid kugira remontada cyangwa kuri effective equipe ya Arsenal. Effective ya Arsenal wanashaka no munsi sane yuzuye. Haraburamo abakinyi babiri kuko ugiye kuraba infirmiere za Arsenal bakoreka umugabo witwa Gabriel Jesus sezo yamaze kubihera bakoreka umugabo witwa Bukayo Saka. Ariko wibuke Bukayo Saka bakwereka ni hafi nibyo bindi byo gufata umuntu kamugereranya n'abantu benshi uba haba harimo exaggeration. Mugabo Bukayo Saka ni hafi niveau ya Kai kwiteranya kwiya Martinelli mu kibuga kwa Arsenal. Andrega na Kai yagize akabazo kuri match ya Manchester City no musina meze neza cyane kwijana. Mwibuke ko Arsenal yavunikije Saka le meilleur joueur de l'équipe cette saison kuko uno mugabo azwi izina rya Bukayo Saka yavunitse afise byaro biteye ubwoba. Bisindi cena na pass decisive 13 yaramaze kwakina. Nyuma yaho baca bavunikije umugabo akomeye cyane ko Gabriel Jesus yaratangwe kubayika nyuma y'ivunika rya Saka. Yabanze kwatsinda ibisindo bigera ku ndwi na pass decisive 2. Kandi ugiye kuraba mw'ibyo bisindo ndwi yarabisinze mu nkino zigera nko kuri 3 zikurikirana yitwa ko atangwe kuronka mwanya nyuma y'ivunika rya Saka. Ugaca wumva ko n'uwo muntu no munsi bahico cizere yitwa Kai Lucas Havertz cyo kuba nimero 9
mu gihe ekipe idafise uwundi nimero 9 nawe nyene no musi arawungabana ntameze neza ko twarabonye Kai kugira ngo amere neza ni Kai Havertz amera neza kubera ko dufise partnership y'uwitwa Bukayo Saka na Martin Odegaard twarabonye ko iyi partnership idahari buriya Kai kuko Kai nuzo mutuma kurondera izo baro agundagura n'ibindi mugabo numwe makinya teo ubwoba iyo aronse occasion adapfa kuyirata nubwo la fois passé yarase occasion batari bake bari bahari imbere ya equipe ya Manchester City mugabo vyaragaragaye ngo imbere y'igori nubwo atari umwataka do formation jewe navuga ko ari efficace gusumba Gabriel Jesus bahawe umwanya ungana ariko nitwirengagize ko n'ubundi Arsenal ibibazo byose yabikubitse amaso ibirenza kingoye nituzi ko ari situation financière igoye iri ndani muri equipe Mercatiro ugaba atamwataka yinjiye cyangwa se atanu mukintu umwe binjije give ibiriko biravugwa muri Arsenal niyongerwa ry'amasezerano y'uwitwa Lewis Kelly n'uwitwa Ethan Nwaneri nivyo n'abana bariko baraduza urwego mugabo gacuraba tactiquement nivyo navuga ko Arteta ashobora gusumba ibiharo Eddie Howe mugabo Eddie Howe afise equipe uno musi iri motive yaronka insinzi ya exterieur St James Park ifise ikivuze gusumba uko na Arsenal iri kirakina muhira ubona abafana Emirates basinziriye rero Arsenal isabwa remontada kugira ngo itangure kwitwa ko yocungura sezo yabo kuko kuja muri finale ya Carabao bazaba bafise amahirwe menshi yo gutwara kino gikombe gusumba gusezererwa ko bagasezererwa Arsenal cha tuyituma Premier League tuyitume na Champions League kuko FA baravuyemo bakwemo na equipe ya Manchester United kuri za tiro bimavyibuka eske birashoboka ko Arsenal cha tuyituma Premier League muri situation birashoboka ko Arsenal tuyituma Champions League muri situation bivuze ngo gucungura sezo nibe blanche kuri equipe ya Arsenal birahera hano gukora remontada no munsi imbere ya Newcastle basabwa gukora remontada ariko ibiharo byo kuja kuyikora jewe nkumenje amakuru ndaba equipe ya Arsenal nkasangura ibiri muri equipe ndani nta kintu nakimwe bafise cyo bapermeta gukora remontada imbere ya Newcastle usivye ibiri bube je no vyita ibitangaza ko basabwa itsindo bingahe bitatu kubusa naho nyene bari ya exterior batsindiwe muhira ngivyo rero kuri Arsenal no mugorobereza kubiri kuri St James Park turi kumwe na Lane Butterfly Company ukaba rero mutaye Lane Butterfly Company ari kugira ngo igufashe kuronka ibikoresho bizima kandi vya original ku giciro gito cyane Lane Butterfly Company nishamwe danze tucuza umutera kenera mu muga wiwe baragufitiye popeline ndende na ngofiya amaswa bafise amatileta amanyuzi zisanzwe ndetse na broderie barafise kandi amandatera n'ibindi byinshi baragufitiye amaranga atandukanye kandi byose bikaba biri original baranaza kandi ibikoresho bikoreshwa mu gushona nk'imikasi shinge z'imashini amavuta y'imashini ndetse n'imetero zipima baranaza kandi imashini zishona nka Cornery King Mazwa yitwa Mofire bafite kandi yitwa Jameson Tatrasa kurundi wonde kandi bafite yitwa Broderie Singa Tentu barafite kandi silifrage ni baby lock na silifrage zisanzwe nto ya overlock baragufitiye amazigzage baragufitiye machine ordinaire butterfly na singa badanza n'ama pièces de rechange yose izo machine zishona akabigira rero ko kubakenera kugura ibidandazo byabo bari kure murariha mukoresheje imikashi na ekokashi hama namwe bakayibarungikira mukoresheje ama agence de transport basanga rero mu gisagara ca Bujumbura kora vendeur la mission muri two star shop made ikibanza je ubusaga 3 cyangwa bahamagare kuri 68 ubusa kane majana 267 cyangwa se 71 majana 259 ubusa 36 akabari Roboko cyangwa se Lane Butterfly Company